abantu banka inyerere nukubera badakunda nabo nyene akaranga ko birimo ahubwo badushimire twebwe ugaruka gubu tubigarukanye ko birimo nivyiwacu mana yanje basoma ibitabo nivyiwacu ihani nanahere mbwa ati turiko turategwa nukuraba neza tukagaruka muri mukanovera original kugushaza kumurundi kazi wa kera. Wewe basiga ubona ko gushaza bari kugenza kuba bigenjeje gute? Naho mvuga ati homanza hagaswa kwigisha kugira ngo iyo confusion tugira rapport y'ama signification abandi bantu batandukanye shobora kubatanga iheze iveho dusigarane ikintu ki. Yoba kwija amakarite yose akaba yambara cheville akakubwira ati je cheville amakarite wowe wifuza ku mufasoni wawe. Akakubwira ati je ukamubona yambaye cheville gusa. Uzoca umuheba kubera cheville. Bakunzi ba BITV inshuti zacu abatwumviriza abari mu Burundi abari mu gihugu hagati kw'isi n'ahatandukanye hose turabaha ikaze mu kiganiro cacu kuri TV yacu. Ni ikiganiro tutafanya, ikiganiro tugiye kuza turashikiriza tuyaga n'abantu batandukanye. Tutafanya kubera ni ibibazo byinshi, hari ibibazo byinshi mu bantu bitagira usanga bitagira inyishu, umuntu yibaza iki wundi akibaza iki. Tuzoza turaganira n'abantu kugira ngo umwe wese ashobore gutanga avi yiwe hama bivanye n'amarecherche umuntu aba yakoze turabe ico twofatirako. Turi kumwe rero n'abatumire banje natewe iteka ryo kuronka abatumire Ariette, umwigeme yitwa Ariette, turi kumwe n'umusore yitwa Florent hamwe n'umudame yitwa Ariane. Ndabaye ikaze cyane kuri TV yacu. Hama tugiye kuganira ku bintu byo gushaza mu Burundi. Hariho abashaza bambara ubudede, ubukomo, ibintu byo mwizosi, ibyo ku maguru, ibyo mu nda. Mugabo twebwe twashatse cyane kufatira ku byo ku maguru no ku byo mu nda. Ni abantu babifata ugutandukanye. Umwe wese turashobora kuba turiko turagenda ngaho ugasanga umwe avuga ngo uyu muntu yambaye ibi bintu ntashoboka canke yitwara ukutariko, uwundi akavuga ati ntaco bitwaye. Rero nashaka tuyage munyagire cheville kuri mwebwe. Umwe wese arahawe ikaze kumbwira nka cheville ni iki kuri we. Okay, je ntanguye kubwanje cheville navuga yuko ari gisharizo nk'ibindi byose. Kuba bivanye nk'ahantu nakuriye mu mico novuga hariho idini ry'ikimizirimani. Je nabona abana bato babambika utuntu two ku maguru, bamama wabo bakazambara, ndetse ku myaka itandukanye inkumi zikazambara gushika nko ku muvyeyi w'umumama usanga afise nk'abana b'inkumi basohotse bose bakazambara. Je uko nakuze ndabibona cheville nayibona nk'igisharizo bisanzwe. Ariko uri kumwe n'abandi hari ubusanga bavuga ibi canke biri, ariko je ku bwanje ndavuga neza ko cheville ari nkuko wambaye ikidede cyo ku maboko cyo mwizosi. Cheville je ndayifata nk'igisharizo umuntu yo kwambara bisanzwe kugira bego. Okay, urakoze. Flor, now byangerageje kuraba ibintu bijanye na culture burundaise. C'est vrai majambo make avuga ko gushariza, ariko nuko ikintu cyose gitezwa kwa gifise insiguro. Tezo kwa gisiguro mugabo ukacuraba mu bihe tugezemwo ni kuki nimba ako ico kintu kijanye no gushaza kw'abarundi kazi ba kera cari carabayeho, ni kuki ubu kiriko kiragaruka kwibonekeza cane gisa n'igiteye ibibazo kubera iki none wewe uyiga ko bari gushika mu yandi majambo cheville canke na cheville irafise insiguro nyinshi zitandukanye kandi buri gihugu kiha insiguro yacu. Nko mu mahosheshe nashobora kugira muri Asie du Sud, cheville ni kimwe mu biranga umuryango appartenance, bati umuryango nkomokamwo, donc bagakoresha nk'ikiranga umuryango. Hama muri Afrique de l'Ouest naho
n'Uburundi tuce tubushiramwo cyari kimwe bambara mugabo mu bihe bikomakomeye nk'amafete rituel. Muri Afrique de l'Est hoho insiguro si nziza cyane kuko byari ibintu d'autre sexuelle, la disponibilité kuri disponible mugabo aussi par donc muri yo sens y'ibintu d'autre sexuel. Hama ngerageje kugira les recherches muri Bible naho Chevière ntibatanga des précisions ko ari mbi canke ari nziza mugabo ububi buza kugaragara bwa Chevière ni par rapport ya objectif uyambaye afise rero ngako ngaha mu Burundi mu bitandukanye byinshi twabagenda bambara abarundi kazugira babegwe Chevière ntibayivuga ko cane kanini. Chevière mu Kirundi baba bayita gute ubundi kera kuko ntiyitwa Chevière nibaza ko menga yari inyerere. Donc rero mvuga nti sinzi ko nza kubyita gutegwa cyane ni kubera peut-être ntahuye n'abakurambere ngo tubiyageko mbona umenga la culture burundaise isa n'iriko irategwa n'ayandi maculture, donc dusa n'abariko baravanga la culture na lo moderne bikaca bihurira muri social, donc dusa n'abariko baratakaza gato valeur. Nkoresheje iryo jambo kuko sinumva nimba nyerere si kwari ugushaza kw'abarundi kazi ni kubera iki ubu kugarutse ku rugero ruboneka byoba bitera ikibazo mu bantu bamwe bamwe harimwo kumbure n'abitwa abavyeyi canke bafise imyaka badukurira nico kibazo mfise gushika ubu bati ntere tushaka kuba turiko turavanga amaculture y'ibindi bihugu n'ibindi mugabo tukavyitirira ugushaza kw'abakera abakera ubwabo batariko baratuvugira muri byo naco urumva ico ntaco turakigaruka ko mu mwanya reka mbanze mbaze madame Ariane nawe uko ashobora kuba avyiyumvira nawe Chevière kuri we ni iki? Murakoze kumpa ijambo. Nje nibaze ko Chevière ni gisharizo nk'uko umugenzi yabivuze, ni gisharizo abantu bambara kubera babikunda, nk'uko wambara ihereni, wambara bijou, ukambara amabiju nk'atatu icyarimwe cyangwa ukambara isaha. Nje nibaza yuko Chevière ari ikintu umuntu yambara kubera gikunda. Me ikibazo kica kigaruka nuko ubu numvije nk'ibyo yavuze, ubu abantu bose barayambara, me bayambara ntituzi ko bose bafise objectif imwe mu kuyambara, nuko bayambara kubera ariko akundi nyene kugushariza. Nibaza yuko umuntu wese ayambara kubera ari gushariza, kwera byasi iyo umuntu ayambaye ababerewe ku maguru, ubona nyene kukesa, ubona nyene uruwa grave mugabo ntituzi rero mugabo ababibona image bibaza kubera ikina niyo image bayiyumvira, kubera ko umuntu atarigera mbaza igituma nambaye bracelet ku kuboko. Je ndamwunganiye Ariane, je nibaza yuko igituma Chevière umuntu ayambaye bagacamubaza, nibaza ko ari nk'ibi Flore yavuze ko muri Afrika y'ubuseruko buba bayikonsidera nk'uko uko uravuga ati umwanya wose uburi disponible ku muntu wese, ugasanga nyene harimo benshi babimenye ko ariko bisigura, bagaca babona rero uyambaye cyaba kubaza niko ko wambaye ibyo. Ndibaza ngira nka madame Ariane ngira ko ari n'umugore avuga ati noneho uri disponible gute kandi ububatse ati none bimeze gute kandi ububatse we warafashe uri disponible hehe. Mugabo je niyumvira ko muri iyo kanaho abari abantu donc n'abantu bava mu bindi bihugu baba baje badusanga mu Burundi, normalement nagira bari bakwiye gufatira ku mico y'u Burundi uko, donc no kuvuga nka jewe ngi wewe Ariette ugiye mu kindi gihugu par exemple ugasanga bagira ivyo, urumva urashobora kwiyumvira uti kwera iki babikora uko ukabibaza, mbwa ntuca wimura umuco wiwawe ngo utware muri ico gihugu.
kuko kuri Florent uko yavuze nanje naragize recherche kuri ivyo onye ngerageje kuvuga kuri ivyo ntuze inyerere cari igisharizo cambagwa n'abantu ba kera abadama abakenyezi n'abakobwa barashaza barambara ngo utuntu mwizosi barambara utuyeye ku maboko barambara mu nda barambara no ku maguru bisigura yuko si umuco wadutse si umuco wahanze wadutse ngo uze mu Burundi kandi ico gihe baraprecisa neza yuko vyambagwa n'abantu b'ibwami ni kuvuga ko vyari bizimvye vyambagwa n'abantu b'ibwami canke ngo abantu bo mu miryango itonye ibwami niko mu ma recherche tugira kandi no mu mico y'ikirundi turiko turaraba mu madanse batamba abantu bambara ibintu vy'amayugi umenga ni chevière navyo kuko ni ibintu vyambagwa ku maguru si bisharizo none woba ari umuco winjiye mu wundi bigenze gute ngaho rero nshangaruka kuri Florent ansigurire ingene ico kintu coba kigarutse kundi bo hajyane nahereye mvuga nti ko uwo mugenzo uko gushaza kwari kuriho kuva kera mugabo icambere twumvikana ko nuko si bose bavyambara kubera vyari bizimvye mugabo mangira ikibazo bavyambara igihe cose canke hoba hariho ibiringo bihambaye bavyambaramo ico nico kibazo mfise kuko nimba uno munsi ubwo buryo bushobora kuba buhari canke bishobora kuba disponible ku bantu bose nta kibazo vyari gutera ahubwo mbona umenga ni kujya nayo ndavuga ati ko hariho akanovera ka culture burundaise nibaza ko kariko karatakara urana hariho abantu baraja mu bihugu bitandukanye baraja mu bihugu bitandukanye hariya no ugasanga hariho ikintu bariko barakurayo bati naragiye aha ndabona abakobwa bambara utu nabonye biryoshe ingenda tuzane mu Burundi nanje ndadukore nzovyitirira gushaza je niho nibaza ko turiko ni hahandi nahereye mbwa ati turiko turategwa nukuraba neza tukagaruka muri mukanovera original kugushaza ku Murundi kazi wa kera. We basiga Florent ubona ko gushaza bari kugenza kuba ubigenjeje gute? Bo jewe niba bitova hanze we nka wewe utubwiye uko ubona bo bikoze ahubwo iko mbona bo bigenza nyaza ko bose bakabyigisha kuko sinumva ukuntu bakigisha gushaza papo hara tradition kuko sinumva ukuntu à l'époque kirege c'abami byari biryoshe kandi byaranga ubwiza no gushaza ku Murundi kazi muga muri iki gihe umenga du préfère ibintu biri en or en argent muga ibintu by'ibidede n'ibikumenga c'est vrai ari abatunzi bavyambara muga umenga si bose du préfère ibintu biri en or en argent or tugerageje kwambara bijya bya local vy'iwacu donc ibidede n'ibindi c'est plus traditionnel kandi bica bigira sens par rapport ibi bintu biri en or et en argent muvume uko gushaza gufatiye ku karanga mutima canke kuri culture burundaise ko subira kukigishwa comme ça bakagu des confusions zikavaho par rapport yandi ma signification aje ava hatandukanye no kuvuga ko nka wewe ubonye umukobwa yambaye umwigeme yambaye akantu ko mu budede nta ngorane nimwe gateye bitera ikibazo yari chevière en argent ou en or niho biba bitaye umuco bo oya kugira ntuntahore nabi urabona l'or et argent na kera byari bihari mugabo gushaza kwa barundi kazi canke n'abarundi koko n'abagorana ko hari byo bambara mwizosi byari plus local sinaza ko bari abami bambara ibintu nk'amashenete kwa byari ibintu donc bidede biki donc byari local nimba rero umuntu agomba gushaza afatiye kuri ivyo bintu par rapport à la tradition naho mvuga ati homanza hagasubira kwigisha kugira ngo iyo confusion tugira par rapport y'ama signification abandi bantu batandukanye bashobora kubatanga iheze iveho dusigarane ikintu kimwe donc tugaruke basi ukaranga mutima ka kera ibintu tuvyumva kumwe hanyuma je ngerageje kunganira Florent nukuri je no vuga neza yuko inyerere aribwo bavuga chevière byari mu bintu byo gushaza mu Burundi cyarimwo nakujya bavuga ubuyeye ubudede cyarimwo gusa ikintu shaka gusaba abantu bavyumvira ukutariko nuko bonyene badakunda karanga kacu nico novuga abantu bavyumvira ukutariko
nta karanga kacu bakunda ni ukuvuga ko urwanya wambara ni nka bajya rero batagomba no kumenya ikirundi mu mwanya wacaguma bavuga igifaransa vraiment cyangwa ikirundi nyene bakagiheba abantu banka inyerere ni ukubera badakunda nabo nyene akaranga ko birimo ahubwo badushimire twebwe urwaruka rw'ubu tubigarukanye ko birimwo ni iby'iwacu mana yanjye basoma ibitabo ni iby'iwacu ni iby'iwacu kandi ni iby'ibintu barabyigisha muri primaire twashaka gutumira abavyeyi byitwa ko badukuriye canke batuvyaye kuko harimo abavyeyi batavyumva bo baratuvyaye canke basumba batuvyaye ni ukuri umuvyeyi ukurabuza umwana wawe kwambara utuyeye ku maguru arizo chevier nukuri ntukunda akaranga ku Burundi ko byarimwe two turabigarukana kugira ntibizimangane bigenda akazima yongo no kuvuga yuko ego mugabo je nunganiye Ariete sinzi ko ari kunganira je nibaza yuko hariho chevier n'ubu inyerere ibintu bibiri nibaza biri bitandukanye donc chevier nibaza ko ari igisirimu ni bimwe ariko aravuga ubu biri argente cyangwa biri doré bisigura yuko biri argente nibaza ko ari ikindi kintu gisigura ikindi kintu uba wambaye mugabo wambaye akadede ni kirundi me ifo kumenya naho nyene est-ce que kajya akadede wambaye kera bambara ukuguru kumwe cyangwa bambara amaguru yose icyo ni ikindi kintu kubera urumva mu bindi bihugu bambaye iyo chevier ni kuvuga bo peut-être birafise iyindi signification ubu unyangaha mu Burundi bambara ubudede bakambara ukuguru kumwe umwe yambaye muri gauche undi yambaye muri droite cyangwa amaguru yose muri ico gihe rero kugira ngo umenye uri muri culture nindi umenye yuko ariko akurikiza akaranga ku Burundi n'uyuhe mugabo ikintu nzi twese twakunze umuntu yambaye aga chevier nyene akana atara akadede wavuga ati ujya muntu urumva nyene wacha ubona kumubona nyene nawe urabyumva ari disponible face à face umumama umuntu ari marié urasanga yambaye iyo chevier mais ari marié est-ce que ya signification imwe tuzi ni ikiriyo cyangwa est-ce que wambaye akadede amaguru yose no muco cyangwa se umuco cyangwa ni turacari ko turigira ibintu biri moderne mugabo jewe kubyo nabajije iki je nzi yuko wambaye amaguru yose ubudede ari wo muco w'ikirundi no muco w'ikirundi kubera abakera bambara amaguru yose kandi nta birato bambara mugabo none nk'ubunye madame Ariane tugerageje kugaruka kuri ico nyene muguma muvugira ko donc no kuvuga yuko babigize ibisirimu cyane biba byataye umuco mugabo kera naho mu gushaza kwa bambara impuzu z'ibiti hari impuzu nk'izi mwambaye antuka ikintu cyose carahindutse hari akantu bagiye barameliora no kuvuga yuko niba bahora babikora mu budede umuntu agatungira mu budede sinzi ko nabwo nyene bwariho nk'ubu kuko sinzi ukuntu baba barabukora kera peut-être bambara mu bindi bintu baragirangira ngo mu sinzi ntavyo nzi neza ubundi inyerere bazikora gute umukurambere yo bafise nk'imyaka 76 arambwira ati je narabona inyerere ariko zari zizimvye ico ni cambere ari we wese yazambara ati mwijosi twarambara ubudede ivyo vyari bizimbutse no mu nda twarabwambara ariko ku maguru hariho ubwoko byari zizimvye no mu isoko warabona ko utwaye amahera menshi kubiri zigura bambwiye ko zagomba gusa na chocolat kandi zari nini zagirane zasa na chocolat kandi ngo zari nini umuntu ku maguru yarambara nyinshi zikaduga kubera nta birato bambara zaravanga zigashika nko ngaha epeseur nini ufise amahera agashikana no ngaha bibyavana donc n'amafaranga ufise ariko ntibambara kamwe ngo canke tubiri wasanga ari nka 4 5 zirenga zikakwira nyene kandi ngo zaba ari intete nini no kuvuga yuko none bwaba ari ubudede ubu buyeye ubu buntu kumenga n'ubuntu bukorwa sinzi ngene bashaka kuba bukora mu Burundi bari bafise uburyo bwo gukora bene ivyo bintu canke hari ibindi bintu bakujya bakora ibihete ibirezi mu nyumba ari mu mahembe niba ari mu biki boba babikora mu biki nta numwe ushobora kuba abizi uko boba barabikora ikintu nzi gucoco kuva kera nta bintu bakura hanze ni kuvuga nimba byari bihari
usanga ari bo bonyene bavyihingurira kuko ntibabironka ku buntu ngo canke babirime babisorome barabigura. Nico gituma rero niho narindi ko ndagaruka kuri ico nyene bisigura kuri jewe uko nishobora kuba numva iyo chevière niba bahinduye nkuko bahinduye impuzu tutacambara impuzu z'ibiti bagashaka kuyigira en argent canke en or nibaza kumenga nta muco vyo babitaye cane ahubwo gusa uko kuntu aba umuntu wari wese nkuko mwe mwagiye muravuga muti umwe wese aba afise impamvu ngira ngo ashobora kuba vyambara mugabo nigishariza rero nka Flora none niwe wenyene numvise ngaha yambwiye yuko adashobora kuba on suppose yuko donc uwambaye argent canke or turabumuyeko yambaye ubuyeye ku maboko ku maguru birasa biragira we kuri wewe nta ngorane nimwe nk'ubu unyura umusore uri kuraresha uri umusore nka wewe uri mu bigero byo niba utamufise urashobora kuba mu misi zozorondera umufasha yoba kwija amakarite yose akaba yambara chevière akakubwira ati je amakarite wowe wifuza ku mufasoni wawe akakubwira ati je ukamubona yambaye chevière gusa uzoca umuheba kubera chevière. Ico kibazo kiraryoshe kubera iyo signification donc uko kuntu bigenda bisiguga gutandukanye nuko kuntu dusigaye tujabuka donc turabana n'abanyarwanda n'abakongomani n'abatanzania n'abaganda n'abo muri Kenya abo bose hari ico badusigamo natwe hari ico bagenda batwaye umuntu rero ashobora kuba afise izo ngeso canke ingabirano nziza mbwa ugasanga mu mibereho yiwe chevière ntacitwaye byo umuntu no mwakira kuko chevière siyo cimbuza kubaka canke ngo ituma umuntu amurojeta kuko sico conyene kigize umuntu agizwe n'izindi ngabirano canke ingeso ziboneka canke ziboneke no mwakira hama bukebuke nkamenya wewe impamvu abyambara sino urano garageje kubaza abantu kweki none mu byambara sinzi ko mayeko atansigoro ndende zihari batanga bavuga ko ari ugushaza bakagarukiriza